Mwiriwe canke mwaramutse umwe wese bivanye n'aho atumbereye kuri ino si. Nizere yuko umwe wese ahari ameze neza, nizere ko umeze neza, nizere ko uriko uranyumviriza umeze neza cane, ukaba utameze neza ugwaye canke ugwaje canke uri mu bindi bibazo kuri iyi si biratandukanye kandi ni vyinshi. Hari igihe uko turyamye atari ko tuvyuka, ariko ndakubare ntibandanye urema, ejo bizogenda neza, ejo izuba rizaka nimba uri mu bibazo bitameze neza, ariko wumve ko ndakuremesheje cane. Rero amazina yanje nitwa Apollinaire Nikampaye, chaîne yanje YouTube yitwa Apo Business. Ni chaîne ncishako ibintu bitandukanye, ni chaîne ncishako impanuro, ncishako ibitandukanye bijanye no kwiteza imbere, ibijanye n'imibano, ibijanye n'indero, ibintu bigiye bitandukanye ndabicisha kuri ino chaîne yanje. Kuri uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bibiri kandi bidasanzwe. Burya hari igihe kugira ngo umuntu atere imbere haba mu vyumviro canke ibitandukanye mu iterambere ry'uburyo, ntimuce mumbaza ngo mu buryo ngo utembere kugeza hese, mba ngomba gusangira ivyumviro namwe, ariko hari ibintu bibiri mpora murako bikaze cane bishobora gutuma umuntu ugasanga haba mu vyumviro, mu vyakora, mu iterambere ryiwe, haba mu kibano, haba uko yumvira, yamara ahantu hasi cane, yamana novuga umubabaro, novuga niga karyoherwa, yamana ibibazo. Ariko birava ku bintu bibiri, biva kuri vyinshi, ariko je natoye bibiri vyonyene vyo tugiye gusangira namwe. Ica mbere gikunda gutuma umuntu yumva neza yuko ataba ameze neza, yamana ibibazo, la peur de risque. Ugasanga umuntu aratinya gufata ubuzima bwiwe, gutinya gufata uburyo afise, gutinya gufata ivyiyumviro vyiwe, abishire muri risque, avuga ati je ndabihevye kugira ngo ndabe ko imbere hoba heza. Nta muntu aronka ikintu na kimwe ciza atababaye, sans souffrance. Ubanza gukora, ubanza kuruha, ubanza kubabara, ariko mu nyuma ibintu bikagenda neza cane. Ariko iyo uvuze uti jewe mfise ubwoba nta kivamo, wapi? Hari igihe ugasanga uri kuvuga uti mbega nova muri kano kazi ndiko ndakora nkaja muri kariya gashasha bandangiye, mbega hamwe karya bandangiye katoramba zoca bigenda gute? Mbega ko bambwira amanuka i Bujumbura gukorerayo, hamwe Bujumbura noshike nkasanga nta kazi kahari, vyogenda gute? Mbega ko bambwira ngo ngire voyage nje muri kiriya gihugu, hariya akazi bariko barakandangira, hamwe noshikayo sindakaronke, vyogenda gute? Ugasanga umuntu afise ubwoba bwo kuvuga ati mbega imbere hameze gute, ubwoba bw'ejo, ubwoba bw'ivyo umuntu agiye gukora, akavuga ati mbega aha ngiye bizogenda gute? Umuntu akarema ikintu imbere ye gikomeye, akarema ikintu c'ubwoba gusa, ntagire icizere, ntavuga ati hari igihe vyogenda neza, ariko muri we akadevelopa, agakomeza ikintu co kumva ubwoba bw'ejo. Mbega hamwe nogenda hariya, aha ngiye ntibigende neza, mbega mu nyuma bizogenda gute? Mbega hamwe nokora ibi, mbega hamwe nofata amafaranga mfise nkayakoresha uno mugambi nutakunda, mbega bizoca bigenda gute? Umuntu akamana ubwoba. Ariko nutafata risk, kuko kugira uronke ikintu, kugira uronke ubuzima, ufata ubwo ufise ukabanza ukabuheba, niho uzoshobora kuronka bwiza. Mu gubwo ufise ubuzigamye ukamana ubwoba, kuko hari umuririmbyi yaririmbye ngo no kudafata risk ni risk, yavuze ukuri. Kubera ko nutafata risk urondere iryo terambere urondera, risk no kutazorironka. Kugira urironke bizosaba ko ufata iyo risk. Rero uvuga uti jewe zino defi, bino bibazo, uno musozi ugoye kuduga ngoma ndawurire imbere, naho nzoheza ndaharabe. Burya nta muntu aronka ikintu ataruhiye. N'umuvyeyi igihe cyo ntimumbaze ngo mbega ngo wabibonye hehe, ariko n'umuvyeyi yo yibungenze canke mu gihe cyo kwibaruka, ivyo vyose ntabaryohewe, abababaye. Rimwe na rimwe agatuka n'uwo bubakanye, akumva ishavu, kavuga ati je ndamutse mvyaye uno mwana ntawe ni mwana nzosubira kuvyara. Abayumva nyene arusha, abayumva babaye. Ariko nyuma yo kuvyara ico kibondo, akona ko ikibondo kiryoshe, kuvyara biryoshe, arasubira akibaruka uwundi mwana, arasubira agatwara iyindi mbanyi. Nta namwe ushobora guhungira risk. Abantu bose bashobora kuba bararose ibintu, bashobora kuba barateye imbere, baragize imiruho, barababaye, barafashe ingendo, barakoze, barahomba, barasura, barakora. Ariko wumve ko la peur de risque iratuma umuntu yamana ubwoba, yama hahandi, ha mu vyumviro vyiwe, haba mu ngenda afata, akumva neza yuko yamana amakenga.
yama ameze nabi. Rero nutafata ukuri ubwo uko kuntu umeze, ayo mafaranga ufise, uvuga uti jewe ngoma ndashire muri risk, nutavuga uti jewe ngoma mave muri kino gihugu nje mu kindi, fata ino risk nje kuraba mbega naho bimeze gute, nutava mu ntara uri uvuga uti ngiye mu yindi ntara ndabe naho kuntu bimeze, nutafata iyo risk wewe uzokwama handi nk'ibirenge. Ni impanuro mba ngomba gusangira namwe, simba n'umuhinga muri vyo, ariko ni shene yanje nico niyemeje kugenda nahanurana namwe. Ikindi ca kabiri gishobora gutuma umuntu kwavansa ko bimugora, le pessimisme. Usanga umuntu yamabona kumenga ivyo arimwo ntabwo bimukwiye, naho yo bagomba kugira ikintu ugasanga wewe nimba ugomba gukora akantu, nimba ari umugambi kana ugomba gukora, ariko ukaza gusanga urabwiye umuntu tije ngomba gukora kariya kazi, agacaza umugenzi hakubara ati wapi ivyo ntiwobikora kubera birasuzuguritse avec votre qualification, amashuri ufise, warize ufise master, warize ufise iki, ufise igihagararo, warigeze gutunga none wasubiye inyuma, abantu bazokona kuri rya gikorwa bizoca bazogufata nabi, bazogutwenga. Le pessimisme. Naho gacubona uti ibi bambwira nivyo, ukamana wumva muri wewe ako kantu, igihe cyose ugomba gukora akantu ko guteza imbere, ukumva ubundi bwoba bubaye developer muri wewe buza gutuma ca kintu gihagarika, ukumva uremerewe, ukumva amadute menshi, ugakekeranya, ugahava uhitamwo kubiheba, kavuga uti ahantu ndakwiyemo akarenge, ukihweza neza ahantu hose, ukihweza abagenzi, ukavuga uti abagenzi je mfise bakora ibi nibi, barakomeye, abo twiganye, mbega nibansanga niko ndasunika ijya modoka yapfuye, mbega nibansanga ndi muri garage ndiko ndakora imoteri, mbega nibansanga ndiko ndakora rimikashe, mbega nibansanga niko ndakora ikiyede, burya ntibazontwenga. Igihe cyose ugomba kugira akantu k'iterambere, ukumva ubundi bwabuje muri wewe bugutuma uheba, n'abagenzi bazakora ati ivyo ntisivyo, ivyo ntiminunguka, ivyo bimeze nabi, ivyo ntibinakubereye, wewe wokora ibi, ivyo bakubara iyo ukora nta buryo bwavyo woronka, urugendo bakora ufata nimba ari igihugu jamwe nta ntiwoshikayo, ariko ahandi wari kuriyumvira baragufusa umutwe bati ivyo bintu we aho wapi ntiwojayo nta kintu. Ivyo bintu birero birashobora gutuma umuntu aguma hahandi, umuntu atacashikako, ugasanga ntabwo biriko biragenda neza. Mbega we nawe ni kihe kintu urabona ko kikugoye, ni kihe kintu uvuga uti je ndabona ko kimbera, novuga ati kimbera intambamye, ni kihe kintu je kimbuza kumva honde, ni kihe kintu je mbona kimboshe. Biba ari vyinshi, ariko je nahisemwo kubasangiza ivyo bibiri, la peur de risque, le pessimisme. Birashobora gutuma wewe atahuja, bisigura ko wewe igihe cyose ivyo bintu ndakubariye bizabikiri muri wewe, uzobwisa ubwo gutangura ikintu gishaza, uzobwisa ubwo bwo gufata urugendo, uzobwisa ubwo bwo kuva huri, ubwo bwo kuva muri iyo family ubayemo ugende kwipangira, ubwo bwo kuva aho hantu uri ugende gutangura ubundi buzima bushasha, ubwo bwo kuva muri aho kazi uvuga uti kantunze bisanzwe ntikanankwiye nta kirimwo, ariko ugatinya gutangura ubundi buzima bushasha, umenye ko gushaka kwiterambere wewe bizokugora. Nivyo nashaka ko dusangira muri rusangi kuri uyu munsi. Ndagushimiye cyane kubana nanje, akaba utaragira sabone ugire sabone, ndacisha ama video atandukanye kandi ameze neza gose. Ndabashimiye gose mwakoze kubana nanje, tuzosubira.